zagiye ziracana ko abanyepolitike b'ico gihe babitumwe n'abakoroni bamye bafise akagaye kubene gihugu. N'ubu muravyumva hirya no hino hariho abariko baragaya ibyavuye mu biganiro bidakumira umurundi n'umwe byabereye aha mu Burundi. No ngaha Muhanga ndazi ko ibyo biganiro mwagiyemo kandi mugatanga intererano zanyu. Nitwibuke ko mu mwaka w'1961 abene gihugu bahejeje kwitorera umugambwe iprona, abakoroni bafatanije nabo twita aba PDC bakekeje abene gihugu mu kugandagura umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore. Guhera ico gihe haciye higanza intwaro z'igikenye zishigikiwe n'abakoroni. Abo twita aba PDC nibo batoranye iragi ry'abakoroni, kuko mu mwaka w'1993 twari tuzi yuko twiruhukije mu kwitorera inzego ziturongora, ariko kakagwi gakorana n'abakoroni kaciye gakora mu nkovu abarundi mu kugandagura abo bitoreye, gutyo baba batanguje ubwicanyi butagira izina. Mwaraye musubiye kubibona mu mwaka w'2015 aho ako kagwi gatumwa n'abakoroni katumwe n'ubundi nabo bakoroni kagaca kaza gusenyura kugira ngo gasenyure inzego zitorewe n'abene gihugu. Twese twarabibonye ko bari bafise intumbero nyamukuru yo gucanishamwo abarundi no kugandagura abene gihugu n'indongozi zabo. Abene gihugu rero bariyambitse iteka mu kubatesha barata, ari naco catumye leta ishitunganya ibiganiro bidakumira. None abarundi byo basavye bigira bije mu ngiro.